ndagize mwaramutse Diane. Turayahera mu yavugwa muri Afrika. Intumwa z'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gasaba abategetsi ba Mali gutunganya amatora mu kwezi kwa kabiri mu ntumbero yo kubahiriza ibyo bumvikanye n'ishyirahamwe ry'ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika CEDEAO. Ni mu rugendo izo ntumwa zarimwo muri Mali mu mpera z'indwi irangiye. Izo ntumwa zirongowe na ambasaderi wa Kenya zabonanye n'amashirahamwe ya societe civile, imigwi yasinye amasezerano y'amahoro, umushikiranganji wa mbere wa Mali hamwe na perezida w'imfatakibanza. Ni mu gihe abategetsi ba Mali bo bavuga ko bakeneye ubwa mbere gutunganya ibiganiro hagati y'imigwi y'abanyemali mu kwezi kwa12 kugira barabire hamwe inzira nyayo izobashikana ku matora. Uwahoze ari komanda wa Al-Shababu kandi acungishijwe icamaso mu rugo iwe avuga ko afunzwe kugira abuzwe kuzokwitoza mu matora yimirije muri Somalia. Mukhtar Robow Ali azwi ku izina rya Abu Mansur yahoze ari cegera c'umukuru wa Al-Shababu imbere yuko yitandukanya n'uwo muhari mu kwezi k'8 2017. Leta ya Somalia yabanje gushima ko yishikanye, ariko mu nyuma yaciye imuhagarika kugira imubuze kuzokwitoza kuba perezida w'intara yo mu bumanuko bushira uburengero mu 2018. Abu Mansur yabwiye ijwi rya Amerika ko ifungwa ryiwe rifise intumbero ya politike. Niyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Papa Francisco yasavye ko ingendo yo gusubiza inyuma abimukira batabawe mu mabahari bagasubizwa muri Libya no mu bindi bihugu bidatekanye yohagarara. Papa ejo ku munsi w'Imana yavuze ko ikiza ubwa mbere gikwiye kuba kurokora ubuzima bw'abantu muri Mediterane no kubashikana ku musozi. Ikigo cawo nicita ku mpunzi hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu bamye banegura uburyo abo bimukira bafungirwa mu bigo muri Libya, bagakubitwa, bagafatwa ku nguvu hamwe n'ayandi mabi yo kubaboreza igufa. Israeli ejo ku munsi w'Imana yaratangaje umugambi wayo wo kuzokubaka amazu y'uburaro ku Bayahudi mu ntara yigaruriye ya Cisjordania. Ibi vyatumye abanyepalestina, abaharanira amahoro muri ako karere hamwe n'ibihugu bibanyi nka Yorodaniya bamirira kure uwo mugambi. Iri tangazo ryashizwe ahabona na leta y'umushikiranganji wa mbere Naftali Bennett yavuze ko amazu 1355 azokubakwa muri Cisjordaniya yigaruriwe na Israeli kuva mu 1967 mu ntambara yamaze imisi 6. Umushikiranganji wa mbere wa Palestina Mohamed Shtavey yasavye amakungu cane cane leta z'ubumwe za Amerika guhagarika uwo mugambi wa Israeli avuga ko bangamira abanyagihugu ba Palestina. Turukiya iriko iranebagurwa k'idiplomasiya inyuma yaho perezida Recep Tayyip Erdogan afatira ingingo yo kwirukana abambasaderi 10 harimwo n'uwa leta z'ubumwe za Amerika. Bagirizwa kuba barasavye ko umunyaturukiya afunzwe yagirizwa gufashisha amafaranga aho muri societe civile arekugwa. Ibihugu vy'Ubuholande, Danemark na Norvege vyarasohoye itangazo rivuga ko byiyemeje kurwanira agateka kazina muntu muri Turukiya. Kavara n'umwe mu bafasha amashirahamwe ya societe civile muri Turukiya kandi akunze kunegura perezida Erdogan. Yagirizwa kuba yararondeye gukura Erdogan ku butegetsi mu gufashisha amafaranga abagerageje kumukubita kudeta mu 2016 hamwe n'imigumuko y'abenegihugu yabaye muri 2013. Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri www.radio@voa.com.
nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice ca kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Abanyagihugu b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba mayimayi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mpera zino ndwi twaraye dusozereye bararekuwe, baradushorera twese ngo dushike, baratunyaga wera ku makarite, ufite ifaranga wese baramunyaga, nta kantu na kamwe twize dusigarana. Uyu ni Dieudonné Muhoza, umwe mu banyamurenge 58 bari banyurujwe mu ndwi heze n'abarwanyi ba mayimayi. Muri ano makuru turagaruka no ku gitero ca bombe cahitanye umuntu umwe gikomeretsa indwi muri Uganda kwa gatandatu ku mugoroba. Tubafitiye n'amakuru agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda no mu Burundi. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ndabice ku masonga nkitangura. Umuntu umwe yarahitanywe na bombe yatewe n'abataramenyekana mu micungararo y'umurwa mukuru Kampala muri Uganda ku munsi wa gatandatu. Iyo bombe yakomerekeje abagera kuri ndwi, bane muri bo bakaba bari indembe. Ubwongereza n'Ubufaransa bwari bwagabishije ko hari ibitero bishobora kugabwa muri ico gihugu. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi akorera ijwi rya Amerika muri Uganda. Mu nama n'abanyamakuru, umuvugizi w'igipolisi Fred Enanga yahamije ko umuntu umwe ari we wahitanywe n'icyo gitero, abandi bantu 7 bagakomereka kandi 4 muri bo bagakomeretswa bikabije. Amakuru yabanje gusohoka yavugaga ko ari abantu 2 bishwe. Umuvugizi w'igipolisi yasobanuye imiterere y'icyo gisasu cya bombe n'uburyo cyatezwemo. 3 men disguised as customers. Amongst these 3, one of them was carrying a polythene bag containing unknown items that he placed. Ati abagabo 3 baje nk'abakiriya basanzwe, baje bafasha agasakoshi kari karimo ikintu kitamenyekanye, nuko bagashira munsi y'imeza bari barimo kunyweraho inzoga. Baganiye n'abandi bo basanze mu kabari bisanzwe ndetse banabagurira inzoga n'ibyo kurya. Nyuma gato baje gusohoka. Bakimara gusohoka, igisasu cyaturitse kigarukira mu mwanya ungana na metero 5, bisobanuye ubwoko bw'igisasu bakoresheje. Abahanga mu bisasu bya bombe bavuze ko icyo gisasu cyari gikozwe mu bintu bisanzwe nk'imisumari n'ibindi byuma bari bagiye bateranya, bivuze ko irari iterabwoba ryo mu rugo. And all indications suggest an act of domestic terror. Uyu muvugizi w'igipolisi kandi yanatangaje ko abateze icyo gisasu ubu barimo guhigwa bukware, ariko anasaba abaturage kutagira ubwoba kuko inzego zishinzwe umutekano zifite ubushobozi bwo kuburizamo ibindi bitero nk'ibi. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida MUSEVENI yavuze ko icyo gitero cyagaragaye nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ati rubanda ntirugira ubwoba kuko tugiye kunesha aba bagizi ba nabi nk'uko twagiye tubikora mbere. Uko niko Perezida MUSEVENI yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter. Iki gitero kibaye nyuma y'ibyumweru 2 leta y'Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa basohoye amakuru y'uko hashobora kubaho ibitero by'abaterabwoba muri Uganda. Ayo makuru yasabaga abashinzwe umutekano muri Uganda gukanura amaso kuko hari icyashoboraga kubaho igihe cyari cyo cyose. Ibyo bihugu byombi byanasabye abaturage babyo batuye muri Uganda kwirinda imyanya ihurirwamo n'abantu benshi. Ariko inzego zishinzwe umutekano muri Uganda zisa nk'izitarahaye agaciro ayo makuru. Umuvugizi wa polisi ati kuvaho ibitero by'iterabwoba nk'ibi byatangiriye kubera muri Uganda, inzego zishinzwe umutekano zimaze guhagarika ibindi byinshi. The respective advisories and terror alerts they were talking about by the UK and France were not. Amakuru ajanye n'ibitero y'ibihugu by'Ubwongereza n'Ubufaransa yatanze ntabwo yatungaga gatoki ahantu runaka ibyo bitero byajaga kubera, kandi hari n'ibindi bisobanuro atatanze. Mu myanya mike yavuzweho ishobora kubamo ibyo bitero, aha iki cyabereye ntabwo hari harimo. Muzi neza ko kuva mu 2010 tumaze kuburizamo ibitero byinshi cyane by'iterabwoba, ndetse tukanasenya imwe mu migwi y'abaterabwoba bari bashinze mu gihugu kubera ubushobozi bw'umugwi wa polisi ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu. Igitero cyo ku mugoroba cyabereye mu kabari kagendwa cyane n'abantu bakunda kurya inyama y'ingurube yokeje, kari ahitwa Kawempe hafi n'umurwa mukuru Kampala.
Iki gitero cyanibukije abanya-Uganda ibitero by'iterabwoba bibiri byabereye icyarimwe mu mwaka wa 2010 mu myanya y'abantu bareberagamo umukino wa nyuma w'umupira w'amaguru w'igikombe cy'isi yose. Ibyo bitero by'icyo gihe byigambwe n'umutwe w'intagondwa wa Al-Shabaab wavuze ko wari urimo guhana Uganda kubera ko yohereje abasirikare bayo muri Somalia, byahitanye abantu 73 n'abandi basaga 100 barakomeretswa. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi, urakoze. Tuve muri Uganda twerekeza muri Kongo, aho abanyagihugu 58 b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba mayimayi biloze bishamuke mu mpera z'indwi twaraye dusozereye barekuwe. Abanyagihugu muribuka ko bafatiwe mu bitero mayimayi yagavye mu mihana yo mu bibogobogo muri territoire ya Fizi, turi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Kongo. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari mu gisagara ca Baraka. Aba baturage biganjemo abana, abagore, abakecuru ndetse n'abasaza ubwo bageraga Baraka mu ijoro ryo kuwa gatandatu baherekejwe n'igipolisi n'igisirikare ndetse n'intumwa za societe civile n'abashefu, byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo bageraga Mushimbaki ahakambitse izindi mpunzi z'abanyamurenge zirenga 3,000. Dieudonné Muhoza n'umwe muri abo batwawe ubunyago aragaruka ku nzira ndende y'amakuba bahuye nayo mu minsi irenga 1 bari mu maboko ya mayimayi. Baradushorera twese ngo dushike, baratunyaga gwera ku makarite, ufite ifaranga wese baramunyaga, nta kantu na kamwe fize dusigarana. Turagenda ngo dushike ku Kagugu saa 4 za nijoro, dusanga ariho mayimayi nyinshi irenze ivanzemo abapfurero, abiroze bishambuke n'ingabo za Yakutumba. Naho no twahuriye nabo, batwinjiza mu nzu, baradukingirana n'abana n'abagore, baraduhagurutsa badukuramo abana 4. Umwana umwe witwa Musirimu uwa Makongo, uwundi witwa Gatutsi wa Yosefu, n'umuhungu w'Umurundi n'umushi. Naho abo bantu naho babajaniye twase kubabona. Sematungo Sombo yahunze ukubiri n'abana be, arashimira chef wa localité ya Kuko Etulo Makenda ndetse n'abagize uruhare bose kugira ngo abantu babo bari bajyanwe bunyago bare kugwe. Ndanezerewe kuri uyu munsi, umwana wanje wari wagiye n'umwana w'umukobwa yabaga kwa nyirakuru mu bivumu, tumenya amakuru kuko nabagiye matekwa muri barya bari bagiye. Uyu munsi nanejejwe no kumanuka mva mu bibogobogo, naciye ahagoye tugenda duhura na bamayi batunyaze, ariko nanejejwe nuko nageze Baraka nkabona umwana wanje. Namubonye, namuramukije, namwikoreyeho, twaganiriye, numva igishika nari mfite ku mutima kiritse. Kuva gihe sinari nkiryama ngo sinzire. Umuvugizi wa mayimayi biloze bishambuke Bwana na Blizi Aimable iwavuga yuko abantu bari batwawe ubunyago bose babashikirije ingabo za Kongo ndetse n'abayobozi gakondo hamwe n'abagize societe civile, kandi ko nta basore banyuruje muri abo baturage bari bafite. Abantu twari turinze ni 46. Muri abo bantu 46 harimo abagore 12, hakabamo abagabo 4, hakabamo abana b'abakobwa 17, hakabamo n'abana b'abahungu 13. Bose ni 46. Ariko bavuga yuko abo bafite hari ari 52, abandi bavuye hehe? Ni 52, ariko twe ku ruhande rwacu ni 40. Tubibutse ko abo bantu bari batwawe ubunyago mu bitero bagwanyi ba mayimayi biloze bishambuke mayimayi Yakutumba bagabye mu mihana itandukanye y'abanyamurenge yo mu bibogobogo, batwika 13, bica abantu barenga 15, naho barenga 7,000 bavanwa mu byabo. Vedaste Ngabo ku bwa Ijwi ry'Amerika, Baraka mu ntara Kivu y'Epfo. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda,
abakora akazi ko gutunganya no kugurisha amafi mato yo mu kiyaga ca Kivu basaba ababishinzwe kugabanya igihe co kugara ibikorwa vy'uburovyi muri ico kiyaga. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika basigura ko kucugara igihe kirekire bibatera ibibazo vy'ubukene. Abishinzwe nabo bakavuga ko bugara ikiyaga mu ntumbero yo kongereza umwimbu ukivamwo. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa yagendeye abo barovyi. Turi mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi ahazwi nko ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abagore batandukanye bari mu mirimo yo gutunganya amafi matoya azwi nk'isambaza kugira ngo babashe kuyagurisha. Ni umurimo bakesha imibereho. Madamu Odette Umugeni kuri mikoro za radiyo Ijwi ry'Amerika yemeza ko amaze imyaka 20 acuruza isambaza. Akora muri koperative abakunda isambaza. Avuga ko muri iki gihe akora uyu murimo hari byinshi amaze kugeraho. Aho byangejeje ni kure rwose. Binyigishiriza abana, byaranyubakiye, turya neza ku buryo ntashobora kurwaza bwaki. Wabihagararaho? Nabihagararaho rwose n'amaguru yanjye yombi kandi nemye. Imbogamizi tugira iyo mudufungurira tugiye kurwaza bwaki. Uyu murimo wo gutunganya no kugurisha isambaza ku Kibuye biboneka ko ari umurimo wiganjemo abagore cyane kuruta abagabo babo, nabo baba bakunze kuba bari mu kiyaga baroba. Kimwe mu byo aba bagore bahurizaho muri uyu murimo mu buryo bavuga ko bufatika nuko benshi bumvikanisha ko mu gihe bamaze byabafashije kwiyubakira inzu zo kubamo. Niba ndi mu nzu nakomoye mu isambaza, nkaba ndya neza kubera isambaza, nkaba nambara neza kubera isambaza, umwana akaba yiga kubera isambaza, ubwo icyo ntazirata ni igiki? Njyewe nabigiyemo nta kintu mfite, ntagira inzu, ariko ubu mfite inzu. Nari mfite abana batoya, abana bajya mu ishuri, ubu ngubu abana banjye bari kwiga kubera iryo terambere. Ijwi ry'Amerika rigera ku Kibuye ryasanze hashize ibyumweru 2 habayeho imirimo yo gufungura ikiyaga cya Kivu cyari kimaze amezi 2 n'igice gifunzwe mu mugambi wo kongera umusaruro ukomoka muri iki kiyaga. Muri icyo gihe abakesha imibereho iki kiyaga bavuga ko basaga n'ababuze ayo bacira n'ayo bamira. I Karongi dutunzwe n'iki kiyaga, ariko iyo mu gifunze amezi 2 yose rwose bajya gufungura, bamwe bararwaye bwaki, abajura baragwiriye. Ubwo rero tubona amezi 2 mudufungira muba mudufunze n'inda n'ubwonko. Ku bwawe wumva bagombye gufunga mu gihe kingana iki? Ukwezi kumwe kuba guhagije. Nta muntu wari ugifite igitoki mu murima. Bari basigaye badusanga no mu mazu kuburiri, bakakwiba uryamye bakikorera byose n'amashuka wiyoroshe, bakayajyana utazi n'igihe bayajyaniye. Iyo urebye gufunga nge mbona ntakemeranya nabo, kuko gufunga nge mbona bigira inyungu cyane ko dufunga umusaruro wabaye muke, twafungura ukaba mwinshi. Ari nayo mpamvu tukubwira ko n'iyi saha dufite umusaruro uhagije, ubona uraterwa n'uko twabahagaritse nyine amezi 2 tukaba twarongeye gufungura. Ubu ni Bwana Emmanuel Ndagijimana, umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka Karongi, wemeza inyungu mu gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi 2 n'igice. Uyu muyobozi nawe yemera bidasubirwaho n'abakora mu bikorwa by'uburobyi ko bibateza imbere. Ukigera ahatunganyirizwa isambaza, abari muri uyu murimo bagusanganiza isambaza zikaranze nk'inzira zo kureshya abakiriya babagana. Mama urya yeze? Amubika nakakiriza nawe uryaho. Anasangira na nyakubukwe nta kintu. Nsangire n'amabukwe. Zirumye cyane. Ziba zumuze kuyaziza inganda. Ndumva turyoshye. Mama wari uje guhase? Iyo uje guhaha no babanza kuguha? Ahubwo sogongeza ngo mukomere. Abatunganya bakanagurisha isambaza bakavuga ko iyo barebye ukuntu gahunda zo gufunga ikiyaga cya Kivu zikorwa, bagasanga hakabayeho ibiganiro hagati y'uruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ku ruhande rwa Kongo ho batajya bafunga, bagatekereza ko umusaruro wabo waba wigira Kongo. Madamu Beatrice Mukamana amaze imyaka 8 acuruza isambaza, avuga ko abarihira abana bana amafaranga mu mashuri yisumbuye. Leta yacu ni leta ishoboye ibintu byinshi cyane. Njya numva bazagira igihe cyo kuganira igihugu cya Kongo mu gihe cyo gufunga ikiyaga. Kongo itakunda gufunga ikiyaga, hakakiyongeraho wenda uburinzi bwiyongera ku bisanzwe kugira ngo ikiyaga cyacu wenda mu gihe bafunze be kujya bakirubiramo abakongomani. Kuko urabona nk'ubuje dufite umusaruro, ni uko ikiyaga cyarinzwe.
Mu kiganiro na Bwana Ndagijimana ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka Karongi avuga ko ibiganiro bisa n'ibidashoboka hagati y'u Rwanda na Kongo, gusa akavuga ko buri ruhande rukoresha igice cy'amazi yarwo. Biriya byo twagiye tubitekerezaho ariko ubona ntibyashoboka. Buriya njye nabonye ubujyanye no gufunga, kuba twafunga aho bakaroba n'ubundi umusaruro burya nta hantu ujya. Icyangwa nuko ahubwo twebwe hano niba twafunze dufata ingamba zo tugacunga neza wa musaruro wacu, kuko igihe tugiyemo n'usanga ntaho wagiye. Nta mbogamizi yenge mbona, kereka ahubwo wenda bariya abakongomani bo bambutse bakaza twe twafunze bakaroba mu mazi yacu, ariko niba bakoresha yabo mbona nta kibazo gihari, bakorana ko tugakora. Kugeza ubu akarere ka Karongi kabarura koperative z'abarobyi zigera muri enye zigizwe n'abanyamuryango 66. Abakurikirana ibikorwa by'uburobyi mu karere ka Karongi bakabwira Ijwi rya Amerika ko kubera gahunda zo gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi 2 n'igice byatumye umusaruro uri kubone kuri hagati ya toni 2 na toni 3 zisambaza ku munsi. Nubwo biruko ibikorwa bya barushimusi byo bikomeza kwigaragaza mu kiyaga cya Kivu, intumbero no kubihashya umusaruro ukarushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ababishinzwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yagezeho mu gisata ca sport, naho tuyahereye mu Burundi. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ejo kwa Mungu muri ico gihugu niho ryasozera umunsi w'icenda. Umurwi wa Bumamuru watsinze Vitaro ibitsindo 4-1, gutyo ucugumana ikibanza ca mbere. Muri basketball naho umurwi wa New Star ejo kwa kabiri niho uzoja mu gihugu ca Tanzania mu nkino z'akarere ka 5. Ibi vyose tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana. Kuri uno wa kabiri niho umurwi wa New Star uzofata urugendo ugana igihugu ca Tanzania, aho ugiye kwitabira inkino zo gukurakuranamwo kugira hamenyekane imigwi zitabira inkino za nyuma za Afrika za basketball zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Kuri uno w'Imana uwo mugwi wa New Star wakinye urukino rwa kivandimwe na Jimkana mu ntumbero kwitegurira izo nkino. Muri urwo rukino New Star Akabariro yatahukanye intsinzi ku manota 83-57. Shimirimana Christian batazira ndindi yahoze akina muri uwo mugwi, uno musi akaba ari wawumenyereza, amenyesha ko atari ubwa mbere bitabira izo nkino, kuko mu mwaka wa 2018 bari bazitabiriye aho zari zabereye mbere aho nyene muri Tanzania. Aratubwira icigwa bakuye muri izo nkino nico urwo rukino rwa kivandimwe rwabafashije. Dar es Salaam twaragiye twakuye icigwa kinini, hama n'urukino twakinye nakuye icigwa gikomeye cyane, kuko nabonye ko ari ama automatisme amwe ataraza, donc nivyo tugiye gukosora cyane muri Misiri imbere. Misiri sigaye ikintu tugiye gushimikira ko cyane ni bibiri kuko hariho attaque cyane, nibyo nakubwiye kugira ama automatisme, hama na defense ko defense nibaza ko yino sico kimena hariya ko jeze ratandukanye, tuyadapta uko bigenda kose suivant match nyene meze. Christian Shimirimana amenyesha ko bari ku kazi badasinziriye mu ntumbero ko zo kwitwara neza, ariko agasaba ko ababishoboye bose bobafasha uhereye kuri leta. Twebwe urumva tuba turi ku kivi uko bwije ijoro n'umurango, nibaza yuko icyo nusaba leta cyangwa amashirahamwe yigenga yuko boduterera bodufasha bagatufata mu mugongo, kuko bikenerwa ibintu byinshi, bikenerwa uburyo bwinshi. Ikintu nusaba leta ni ukubishyiramo ukuboko kwayo hamwe n'aya mashirahamwe, kuko nivyo bituma na ekipe yitegura neza nimba tukeneye intsinzi. Uwo mugwi wa New Star uri mu itsinda rya 5 rigizwe na Kurasin Hearts yo mu gihugu ca Tanzania, City Oilers yo mu gihugu ca Uganda na Brave Hearts yo mu gihugu ca Malawi. Nshimirimana Christian
amenyereza New Star amenyesha ko bafise amahirwe menshi yo kurangiza mu kibanza ca mbere muri iryo tsinda. Amenyesha ko ariyo ntego bafise kugira bashobore gushika mu nkino za nyuma za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Mu mupira w'amaguru naho mu higanwa ry'u Burundi mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi, aho Olivier Niyunge ko yararamutse akina n'umugwi wa Vitaro yamenyereje mu higanwa riheze. Uwo mumenyereza yerekanye ko Vitaro yatakaje umumenyereza mwiza. Nta kigongwe rero yagiriye Vitaro yanakiniye akiri muto, kuko Bumamuru yatsinze uwo mugwi wa Vitaro ibitsindo 4-1. Mu zindi nkino zabaye kuri uno musi w'icenda w'ihiganwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru, Royal FC yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 4-3. Top Junior itsinda Flambeau de l'Est ibitsindo 3-2. Rekroko banganije na Bujumbura City ubusa ku bundi. Umugwi wa Flambeau du Centre ukaba wanganije na Messager Ngozi ibitsindo 2-2. Iyo migwi yose ikaba yegukira Academiro Messager. Aigle Noir yanganije na Kayanza United igitsindo 1-0. Musongati inganya na Rukinzo ubusa ku bundi. Nayo Atletico New Oil ikaba yanganije na Olympic Star y'Imuyinga ibitsindo 2-2. Iyindwi rero y'icenda mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League ikaba yinjiyemwo ibitsindo 27 mu nkino 8 zabaye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire Hatungimana, reka ukorerwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru amakipe abiri yarahagarariye u Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afurika ku maklub, yombi yarasezerewe mu mpera z'icyumweru gishize ku ntara ya kabiri. Ejo bundi kuwa gatandatu mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe ya APR FC yari yagiye gusura Etoile du Sahel yo muri Tunisia nyuma y'uko aya makipe anganyije igitego 1-1 mu mukino ubanza wabereye i Kigali. Ku ruhande rwa APR FC bari bagifite icyizere cyo gukuramo Etoile du Sahel iwayo, nk'uko Michel Masabo umunyamabanga w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yabitangazaga. Bahungu kubera morale bafite, technical staff, administration team, biragaragara ko abantu bari tayari, ahubwo urugamba ruradutindiye. Abantu bameze neza mu maso y'abakinnyi, babona bafite morale, babona bafite kwemera yuko icyo baje gukora kizashoboka. Baje bahagurukiye intsinzi nta kindi. Umukino wabereye mu mujyi wa Monastir, Etoile du Sahel yahemukiye APR FC yitsinda ibitego 4 byose ku busa, nka bya bindi bajya bavuga mu mukino w'amakarita ngo umuntu yatsinzwe umurisa. Gusa nubwo APR FC yasezerewe muri Ligue des Champions, izahita yerekeza mu irushanwa ry'impuzamakirhamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Ejo ku cyumweru muri iryo rushanwa rya Coupe de la Confédération, ikipe ya AS Kigali nayo yasezerewe na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye i Kinshasa. Darling Club Motema Pembe yatsinze AS Kigali ibitego 2-1. Mu mukino ubanza wari wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, nabwo Darling Club Motema Pembe yari yatsinze AS Kigali ibitego 2-1. Nubwo ikipe ya AS Kigali yasezerewe mu irushanwa, umunyamabanga mukuru wayo Francis Gasana asanga urugendo rwabo rutarabaye imfabusa, kuko intumwa z'u Rwanda zabonye umwanya wo kuganira iby'ubucuruzi n'abashoramari bo muri Kongo. Hari gahunda ya trade mission ya PSF ifatanije n'ubuyobozi bwa AS Kigali, kuko ubuyobozi bwa AS Kigali ni initiator. Twatekereje ko byaba byiza tuje mu rwego rw'umupira ariko tugakora na business. Iki ni igihugu gifite abantu benshi, ni igihugu turimo dukorana neza. Ntago rero twaza ngo dukine umupira gusa twibagirwe n'urundi ruhande rwa business. Niyo mpamvu twazanye na delegation y'abacuruzi bageze kuri 50. Bakaba rero hari inama iteganijwe iyo twita B2B, business to business. Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo ku cyumweru kuri Stade National Amahoro i Remera habaye umuhango wiswe Rayon Sport Day, wari ugamije kwerekana ku mugaragaro abakinnyi ikipe ya Rayon Sport izifashisha muri shampiyona izatangira mu mpera z'iki cyumweru. Muri uyu muhango habaye n'umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport na Kiyovu Sport. Uyu mukino warangiye Kiyovu Sport itsinze Rayon Sport ibitego 2-1. Ibitego bya Kiyovu Sport byatsinzwe na Abedi Bigirimana na Bienveni Mugenzi, naho igitego cya Rayon Sport gitsindwa na Onana Esombe kuri penalty. Uku gutsindwa kwa Rayon Sport mu birori yari yateguye byatumye umunsi mukuru wayo urangira nabi, bimera nka kwa kundi umuntu aba yiteguye kwihereza isosi hanyuma kubw'amahirwe make hagatakaramo inshishi. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo. N'ibiganiro vyari biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Muri bo harimo Fasila Gebehu yavyegeranije. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubike banuye tubifuriza kugira